Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Numunezero gusura kubana namwe mwiriwe abandi mwaramutse kaze muri aya makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ikiza ca kolera kiregisibije ku mutumba Rukana ya kabiri ni muri komine Rugombo, abantu bashika indwi baramaze gushengera 10 nabo bari mu bitaro. Leta y'u Burundi bandanye isabwa kurekura abaharanira agateka na muntu batanu n'umenyesha makuru bafunzwe. Muri ano makuru murumva kamo k'ikigo Raoul Wallenberg nishira hamwe SOS Torture. Mu kiganiro dukingira ibidukikije naho tubabwira ibituma imisozi nyerera n'ingene byo kwirindwa. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi mukanya idoni. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'agateka kazina muntu. Inzara ni nyinshi mw'ibohero rikuru rya Mpimba, ibifungurwa bibonetse bahabwa igice c'ivyumwe yari yandikiwe ku munsi, ariko mu yandi mabohero hasa n'ahabonetse agahengwe. Onezime Dushimagize. Ibohero rikuru rya Mpimba niryo rizu bwa kabiri mu gihugu cose mu yafise abanyororo benshi cane. Mu gihe ryagenewe imbohe amajana 8 gushika kwa 28 z'uku kwezi guheze kwa Ruhuhuma, hari abafungwa bangana n'ibihumbi 4,511. Abo bantu bose muri iyi minsi indwi, no kuvuga kuva ku munsi wa gatatu heze gushika kuri no munsi wa gatanu, bagaburiwe iminsi 6. Umwe ariko agahabwa igice c'ivyo yari yandikiwe. No kuvuga amagarama 175 y'ibiharage n'amagarama 175 y'ifu y'ubugari, canke agashobora kuba munsi yaho. Ku munsi wa kabiri ntaco baronse, kuri uyu wa kane naho bahawe ayo magarama 175 y'ibiharage gusa. Mu ibohero ry'abagabo ry'Ingozi, ibohero izuba gatatu mu yafise umurengera w'abanyororo ririmo 1626 ryarigenewe amajana 4. Muri ico kiringo nyene basivye kugaburirwa kuri uyu wa kane. Iyo ibiharage canke ifu ntaco bahawe. Muri iryo bohero nyene iyo ibonetse bahabwa ayo magarama uko bayandikiwe. Mu ibohero rya Rumonge naryo riza ubw'icenda ku mabohero 11 ari mu gihugu, kuva ku munsi wa gatatu heze gushika kuri no wa gatanu hari iminsi 2 batagaburiwe. Iryo bohero rikaba ririmo abafungwa 1070 ryarigenewe abangana n'amajana 8. Ayandi makuru twashoboye gusororokanya nayo mu mabohero ya Muyinga, Gitega, Rutana na Bubanza. Muri ayo mabohero yose yugaraniwemwo abantu bashika 2958. Amakuru twaronse akerekana ko muri iyi minsi indwi habonetse agahengwe kuko ata munsi n'umwe basivye gufungurirwa canke ngo bahabwe ubwoko bumwe bw'ibifungurwa. Urakoze Onezime Dushimagize. Ubutegetsi bw'u Burundi bubwirizwa guhagarika vuba na bwango gutoteza no gukurikirana abajejwe gukingira agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo bishikirizwa n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu SOS Torture Burundi n'ikigo Raoul Wallenberg mu rwandiko basohoye ejo haheze ku munsi wa kane. Idonido na Marie-Ange Irakoze. Muri urwo rwandiko rwaraye rusohowe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu SOS Torture Burundi n'ikigo mpuzamakungu Raoul Wallenberg gihurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu mu bihugu vya Buraya, abacamanza, abashinga amateka ba Buraya n'abanyeshure bo mu makaminuza ya Buraya baratanga uturorero tutari duke twerekana ingene leta y'u Burundi imaze igihe kitari gito itoteza abaharanira agateka kazina muntu. Muri utwo turorero turasangamwo ubwigenge bwo kumenyesha makuru, umutekano w'amenyesha makuru n'abaharanira agateka kazina muntu byatitutse kuva mu mwaka w'2015. Muri urwo rwandiko SOS Torture Burundi n'ikigo mpuzamakungu Raoul Wallenberg baragaruka kwifatwa n'ifungwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye n'abaharanira agateka kazina muntu batanu aribo Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusenge, Audace Havyarimana, Silvana Inamahoro na
Prosper Runyange bafashwe ku igenekerezo rya 14 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ishirahamwe SOS Torture Burundi n'ikigo mpuzamakungu Raoul Wallenberg baheraheza mu rwandiko rwabo basaba leta y'u Burundi kubaka igihugu kigengwa n'amategeko no gukomeza demokarasi, gushiraho ubucamanza bwigenga, guhagarika vuba na bwango agatotezo gakorerwa abaharanira agateka kazina muntu n'akabamenyesha makuru, kurekura atakirinze gusabwa Floriane Irangabiye n'abaharanira agateka kazina muntu batanu, gushiraho ingingo zirashe zikingira ubwigenge n'agateka k'umurundi wese. Ndagushimiye Marie-Ange Irakoze. Tukivuga bijanye n'agateka kazina muntu, abanywanyi b'umugambwe CNL bo muri zone Kibuye commune Isare intara ya Bujumbura bariyamiriza ihagarikwa ry'agasakisaki ririko rikorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe. Abashika bane barahagaritswe kuva ku munsi wa mbere. Abayoboke ba Gatongwasa basaba kwabo bagenzi babo borekugwa kuko ataco bariko barazira atari ivyiyumviro vyabo vya politike. Ni inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Muri abo banywanyi bane b'umugambwe CNL bapfunzwe, batatu bahagaritswe n'igipolisi ku munsi wa mbere w'inondwi. Abo nabo ni uwitwa Daniel Nugwisare, Atanazi Mutana hamwe na Jean Marie Harerimana. Uwugira kane nawe ni uwitwa Olivier Ntunzwe n'Imana, we akaba yahagaritswe kuri uyu wa kane. Bose bava ku mutumba Sagara zone Kibuye muri commune Isare intara ya Bujumbura. Uretse abo bapfunzwe, amakuru RPA yaronse amenyesha ko hari n'urutonde rw'abandi barenga 10 bari mu kinyegero ngo kuko bariko bararondegwa n'igipolisi. Isoko ryacu muri iyo komine rimenyesha ko bahogwa kuba baranse ko mugenzi wabo azwi ku izina rya Leonce Tuyaga akugwa mu gasho mu masaha y'ijoro. Iryo soko nyene ribandanya rimenyesha kandi ko umukuru wa zone Kibuye Dieudonne Nkorerimana avugwa mu bariko baratoteza abanywanyi ba CNL ngo yavuze ko umuti wabo wabonetse. Babahora rero abo bantu ngo nuko bagiye kumuraba mu gasho ko baca babica rero ngo gukora abaseneri bose abagiye kumuraba bose n'igituma bariko barafatwa bafungwa. Bafungiye muri shuri burya yaremwe cebite zone ngo agiye avuga mw'ibarabara ngo yuko ngo naho uri hose yafunguwe bashariko ntibashobora guheba ngo umuti wabo ngo barawutoye ngo akubica canke bakabangaza abaseneri bose. Mu ruganda rwa radio RPA ntiturashobora kuronka Dieudonne Nkorerimana, umukuru wa zone Kibuye avugwa muri ako gatotezo k'abanywanyi b'umugambwe CNL kugira ngo agire ico ashikirije. Aha mukamenya ko Leonce Tuyaga umunywanyi wa CNL yarekuwe ku munsi wa mbere w'iyindwi. Abanyagihugu nabo muri quartier Jabe ya kabiri bariyamiriza agatotezo bakorerwa n'ubarongoye afadikanije na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Uretse amafaranga y'urutavana ko kandi adasiguritse badasiba kwakwa, ngo uwo mutware yarananyuruje intererano abanyagihugu bari begeranije ngo bavuze umwe mu bahaba akitswe n'amagara. Josiane Muzaneza. Uyo mutware yagirizwa n'abarongoye kubapfukama mu nda yitwa Bizimana Jean Claude. Nkuko amakuru dukuraho mwijabe abimenyesha ngo we n'akagwi kiwe kagizwe na Nyandwi Askinaz arongoye imbonera kure zo muri iyo quartier hamwe n'urongo y'abakenyerera rugamba yitwa Kamikazi Sifa bagirizwa kuba barariye intererano yari yegeranijwe ngifasha umutamba yitwa Arteko asanzwe akora isuku muri iyo quartier inyuma yahagiriye isanganya akavunika ukuguru. Umutama nawe nikora yavunitse hano kwa muganga bamutuma icuma bamushiramo. Bene igihugu muri quartier ya kabiri araba contribution kugira bashoboye kugura ico cuma cyo mutama. Amaya amaze gutangwa uwo Bizimana Jean Claude yifadika Jean Kabuciyo baciye bayarya. Agira babaza amafaranga atigidashikira uwo twatoreje bati kuzo ntibaraba mwebwe quartier iradini bizo bitunganya kandi twebwe twicejwe. Ayo mafaranga yatojwe yose hamwe angana n'imiliyoni 2,500,000. Uyo mutama ubu yaramugaye akaba yarinze ava mu bitaro ataronkejwe ico cuma. Uretse ayo mafaranga yanyurujwe, uwo mugwi uranagizwe gutoza amafaranga adasiguritse atani gitasi bahaye abanyagihugu nk'uko rino soko ryatumwe bajejwe intwaro ribandanya ribimenyesha. Abenshi bariko bigirira isuku imbere y'intango zabo arabagiriza ati muriko murasize barabara nk'abariko basanura amazu kandi usanga bariko bakora ibikorwa nk'abijya vy'amatwarete bayabomoza bose baka amafaranga kandi nta n'umwe yaka amafaranga munsi Eka ubwo gwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ruranambura abahita rukanabasinzikariza ubuzima aho n'abageze mu za bukuru rutabagira umutwe. Abene gihugu niyo bitahiye amasaha akuze
bahuye n'izo mbonerakure ziriko zirakizura zirongowe na Skinazi n'itwa Vianney, abo bantu barambugwa bagakubitwa bagatwarwa amatelefone, amasheneti, amasaha, amabage, kandi unduraho izuba ryaka ku munsi w'Imana uwa Skinazi ari kumwe n'izo mbonerakure arongoye hamwe n'umukuru w'abahuza ngaha muri Jabede, aho bahotera umutama w'imyaka ishika 70 bita mu Kikoroga, bamuhora ngo ntiyatanze impuzu ku gihe z'uwo yari yakoreye, bamufata umutama kuze abantu bubaha, baramukubita bamujyamika mw'ibarabara mw'ipave, bamufukamika bamubikisha inda, yahakuwe n'umwe mu batinyarugamba. Abanyagihugu baho mw'ijabe basaba indongozi yaba ku rwego rw'umugambwe canke ku bajejwe intwaro gusubiza ku murongo izo mbonerakure hamwe n'uyo mutwara afatiye amaboko imugongo abo yarajejwe gutunganiriza. Kuri ivyo yagirizwa, uruganda rwa RPA rwahamagaye Bizimana Jean Claude arongoye quartier Jabe ya kabiri kugira ngo agire ico ashikirije. Tumaze kumwidondora tukanamubwira nico tumuronderera, yatwishuye ko atamakuru atangira kuri telefone, aca dusaba kumusanga kubira hakorera tuzanye n'abo banyagihugu bamwidogera. RPA Nene babwiye mu ntango abantu indwi baramaze guhitanwa n'ikiza ca korera casubiye kuba ndanse mu gacimbiri Miduha umutumba wa Rukana ya kabiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Abarenga 10 nabo bari mu bitaro byo muri komine Rugombo kubera ico kiza nyene kibandanya kirandagata muri iyo ntara. Eric Niyonzima. Ico kiza cyakorera kiriko cinkumbi muri komine Rugombo cyatanguye kwigaragaza ku munsi wa gatandatu uheze. Amakuru ava muri komine Rugombo avuga ko abantu bagera kuri 34 ari bamaze kwandura ico kiza. Kubwo ayo makuru nyene bane muri abanduye bace bacikanira mu mihani wabo batamaze na kabiri. Abandi batatu nabo bavuye bacikana bacikanwa ku ivuriro ryo muri komine Rugombo risanzwe ryakira abanduye ico kiza cyakorera. Isoko ryacu muri komine Rugombo rimenyesha ko hari haciye amezi make ico kiza gisa n'icacureshe gato aho mu mpera z'umwaka wa 2022 abantu bagera kuri 65 ari bo bari basanganywe ico kiza cyakorera. Ico gihe abagera kuri 5 no bitavye Imana bahitanwe n'ico kiza. Kuko abanyagihugu bo mu bucimbiri bwa Miduha na Rukana ya kabiri ahasanzwe hahora haba bamwe muri abo bahitanwe n'ico kiza bavyigana, intandaro y'ico kiza n'isuku rike rirangwa muri ako gace, aho abanyagihugu bavuga ko ubukene bw'amazi meza butuma abanyagihugu banywa amazi yo mu mifurege n'ay'uruzi Rusizi. Ivyo rero bikaba bimeze uko no ku mitumba ya Mparamba ya mbere n'iya kabiri, cyo kimwe no ku mutumba wa Munyika wa mbere n'uwa kabiri nyene. Amakuru ava kuri iyo mitumba amenyesha ko amazi abanyagihugu bakoresha mu kunywesha imirima yabo ariyo bagaruka bagakoresha haba mu kunywa, mu gutekesha n'ibindi. Muri kino gihe amashirahamwe y'abaganga atagira imbibe MSF afashijwe n'ishirahamwe Croix Rouge niyari karakora uko ashoboye mu gukwiragiza amazi meza aho hose muri iyo mitumba yatowemwo abagwayi ico kiza cakorera. Naho biruko abanyagihugu baridogera cyane ishirahamwe Regideso kubona atashaka no kwitanga rishira mu gikorwa cyo kuronsa amazi meza abanyagihugu. Tuve mu bijanye n'amagara y'abantu dutandukira ibijanye n'indero. Birababaje kubona abarongoye umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD biha ububasha bwo guhungabanya ivyigwa mu kwitwaza ibikorwa vy'umugambwe. Bivugwa na Leonce Ngendakumana icegera c'urongoye umugambwe Sawanya Frodebu, akaba yahoze arongoye n'inama nshingamateka. Abivuze mu gihe kuri uwa kane mukuru w'umugambwe CNDD FDD Deveriano Ndikuriyo yari yagiye mu bikorwa vy'umugambwe kuri lycée communale ya Bugendana, vyatumye ivyigwa bice bihagarara. Leonce Ngendakumana amenyesha kandi ko uwo mugambwe uguma uhonyanga amategeko mu gihe ari wo wari ukwiye kubera akarorero iyindi migambwe. Kurikira Leonce Ngendakumana. Birababaje kumva ko abarongoye umugambwe CNDD FDD kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba biha ububasha bwo kuja gukoreshereza amanama y'imyiyerekano ku mashure, baza kubuza abanyeshure kwiga, baza kubuza abarezi kwigisha abanyeshure, bakaza kuhabyinira, bakaza kuhavugiriza ingoma, bakaza kuhashira amasonorisation, bakaza kuhakorera ibidakorwa byose. Aho birababaje kuko n'ikimenyetso simusiga cerekana yuko umugambwe CNDD FDD utubahiriza amategeko agenga igihugu cacu, kandi witwa ko ari umugambwe uri ku butegetsi wategerezwa kubera akarorero iyindi migambwe yose, abandi bose akarugenda kutubahiriza amategeko. Mu bisanzwe mu mabwirizwa n'amategeko agenga igihugu c'u Burundi kirazira kikaziririzwa ko imigambwe na cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi baza kugirira amanama yabo y'imyerekano, kuvugiriza urwamo ku mashuri. Kirazira kikaziririzwa na cyane cyane mu minsi y'ibikorwa, no mu minsi itari ibikorwa mbere
ibyo bintu barabikuye barinze banabyihaniza n'abaza kuhasengera bavuga ati n'abazosubira kuhasengera kandi bari bahimbaza Imana bari kuhasenga Imana bashimira Imana baninaza Imana ariko kaza wumva umugambwe no kuri ku butegetsi wihaye ububasha bwo kuza mu minsi y'ibikorwa ugatangura gutuma ibikorwa byo kuri iryo shuri bitagenda neza nukuri birababaje. Uwo yahoze arongoye inama nshingamateka aranegura abajejwe indero kuba bemera ko amategeko akingira indero y'abana arengwa ko barorera agasaba ko bobogozwa. Ni nk'abo badiregiteri abo bayobozi babemerera kuza kuhakorera mwene ibyo bikorwa bibujijwe n'amategeko. Mwene abo ni babayobozi bategerezwa kubogozwa muri mwene amabanga kuko nayo babashoboye. Uri umuyobozi ntushobore kumenya yuko amategeko amabwirizwa buza iki cyangwa kiriya ntuke kurongora iryo shuri. Mugabo hari umuntu ava hasi akavuga ati ibi bintu abantu bakoze ndi bikorwa biciye kubiri n'amategeko bimeze nabi ukaza wumva abarongoye inzego zijeje umutekano abasirikare n'abapolisi abarongoye iperereza ukaza wumva abarongoye ubutungane ariko bakwiruka ko ngo batutse umugambi uri ku butegetsi ngo batutse abategetsi. Kumbe uri kubabwira uti reka kuza kurenga amategeko n'amabwiriza, reka kuza kubuza abana kwiga kirazira, reka kuza kubuza abarezi kwigisha abana ibizobagirira akamaro bikagirira akamaro imiryango yabo bikagirira akamaro n'igihugu. Dusaba dushimitse leta cyane cyane umukuru w'igihugu kuva hasi akihanikiriza umugambi CNDD-FDD bawurongoye kubandanya iyo ngendo iciye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Iyo ngendo iciye kubiri n'indero ku mashuri ikihanizwa bigahagarikwa burundu. Elari Nibize nawe aharanira agateka ka kiremwa muntu akaba kandi anakurikiranira hafi bijanye n'igisata c'indero avuga ko ivyo vyaraye bibaye ku ishuri rya komine ya Bugendana vyerekana ko igisata c'indero atagaciro gifise mu Burundi. Kubona ibikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bihagarika ibikorwa by'ishure mu ishure ya komine ya Bugendana nibitera soni. Nivyerekana yuko umugambwe utwara witambika mu bikorwa vya leta witambika mu ndero y'abana. Uruhombo abo bana bagize uwosiguza ugira umugambwe CNDD-FDD hari ico uhombamwo. Ikibabaje cyane cyane nuko ivyo vyabaye abadiriye abatwara amashuri bakagenda bigisha bakagenda abatwara indero mu ntara bakagendayo abatwara indero muri komine bakagenda. Nta na kimwe gihagarariye indero biravye uwobaza umushikiranganje ivyo bintu byoba kenshi mu gihugu citwa ko kirimo amategeko. Nukuri birababaje indero y'abana igeze ndetse indero y'abana igisata cyose c'indero gisiye gifatwa nk'uko umenga n'ikindi gisata co kwibarabara umuntu aca kwakarengana nta agaciro. Guhagarika ivyigwa vy'abana kuza kuvugiriza imizika gukora ibintu by'imigambwe ku minsi y'ibikorwa ivyo nukuri turasavye ntibizosubire. Dusavye umushikiranganje w'indero abantu bajejwe indero ayo masendika abavyeyi ko bazokoresha kwidoga gusa mugabo yuko bo kwihaniza ntihagire umuntu azosura guhagarika ishuri kuko umwigisha wenyene asivye ishuri aronka igihano. Ibaze rero nk'igihe bahagaritse ishuri yose ibikorwa byose bihagaze. Uko nukubahuka indero nukwerekana yuko umuganga utegeka utitwararika indero utitwararika iterambere ry'igihugu. Imbere yo gutandukira igisata ca kabiri c'amakuru dusimbire gato mu gihugu c'Ubuganda tuvuga amakuru ajanye n'impunzi zahungiye muri ico gihugu. Kumenya ibijanye n'ishigwa mu ngiro y'urubanza rwaciwe na sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza ni kimwe mu bibazo vyabajijwe intumwa za leta y'u Burundi zari zagiye guhimiriza impunzi gutahuka kuri uwa munani ntwarante mw'ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu c'Ubuganda. Mu nama ho mugwi wa leta y'u Burundi wabanje kugirana na bamwe mu baserukira impunzi z'abarundi bari mu makambi atandukanye yo muri ico gihugu. Izo mpunzi zivuga ko zanabajije ibijanye n'abasirikare bahunze ico bazoba mu gihe buhunguka. Uyu ni umwe mu bari muri iyo nama. Rero muri iyo nama inyuma yo kudusigurira ko mu gihugu c'u Burundi hari amahoro hari amakenga n'ibibazo twagiye dushikiriza nuko bigaragara neza ko abantu bahunze mu 2015 abatapfuye bagahunga abandi bakaba bagorewe mu busho butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi bigaragara ko bazize ubusa
kubera ko byavuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kandi ubu bikaba byaramaze gufata umuco mu gihe sentare y'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika East Africa Community Court yamaze guca urwo rubanza ikagaragaza neza yuko icyo kiringo cyabayeho hatisunzwe amategeko. Ni ukuvuga ko n'ibindi byose byakurikiye byabayeho hatisunzwe amategeko. Rero harabajije ikibazo kivuga giti mbega leta ihari iriteguye gushyira mu ngiro ibyavuye muri urwo rubanza. Hari ikindi kibazo kijyanye n'abasirikare bahunze twabajije tubaza duti mbega abasirikare bahunze kubw'umutekano muke wari mu gihugu, mbega hamwe bohunguka bazosubizwa mu kazi, bazohabwa amapete bari bagezeko, mbega abafashe umuheto bo bari mu mashyamba leta iriteguye kubakurayo ikabahungura. Ibindi bibazo by'inkoramutima byashikirijwe n'izo mpunzi z'abarundi zaserukiye abandi nibijanye n'ihonyangwa ry'amasezerano y'Arusha hamwe n'ibijanye n'urubuga rwa politike. Bakaba baranashikirije ivyokorwa kugira abahunze batahuke mu gihugu. Ayandi makenga yashikirijwe nayajanye n'uko leta ya CNDD-FDD yamaze guhamba amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro riyakomokako, mbere bakaba bashizeho ibwirizwa shingiro rihwanye n'imigambi yabo. Muri ayo masezerano nyene niho bashizeho amategeko mu bijanye n'itunganya ry'ubuzima bwose bw'igihugu ndetse no mu nzego z'umutekano kugira ngo abarundi bose babane mu mahoro. CNDD-FDD ikaba yaramaze kuyakandagira kishiraho imigambi yabo mu gukumira abandi bazira ubwoko bwabo, abandi bakazira imigambwe barimo canke intara bakomokamo. Ikigeretse ko ikaba iriko irica abarundi utazize ubwoko bwiwe akazira ko atashigikiye iyo migambi mibi yabo. Utubazo twabajijwe ku bw'aya makenga ni utu dukurikira: mbega leta muriteguye gusubiza haya masezerano no kwemera ko ibwirizwa shingiro mwashizeho risubirwamwo ku buryo riha uburenganzira buri murundi wese? Aka kabiri kavuga gati mbega ko abantu kugira ngo batware igihugu bica mu mashirahamwe ya politiki ariyo migambwe, muriteguye kuyisubiza abo mwayatse kugira muze muhiganwe nabo? Hamwe n'ivyo hari ivyo twasavye muri rusangi kugira ngo tubone tuzogira umutima wo kwiyumvamo igihugu cacu ngo duhunguke. Ica mbere ni uguhagarika kwica abarundi. Ica kabiri ni ukwemera kuganira n'imigwi yose yegwa n'ikibazo c'Uburundi, ni ukuvuga abanyapolitike, imigwi igwana, abajejwe agateka kazina muntu, bakibuka ko buri bwoko butegerezwa guserukirwa kugira ngo habeho gutunganya ubuzima bw'igihugu. Hamaze kuboneka leta yubahiriza agateka kazina muntu, ibabaye Uburundi n'abarundi, itabica itabangaza, tuzoheza duhunguke batarinze no kuza kutwigisha amahoro atahari. Muri iyo nama yarimwo n'abategetsi bo mu gihugu ca Uganda hamwe n'ishirahamwe ASER, abo baserukira impunzi z'abarundi bava mu makambi atandukanye ashika kuri 5 ariyo Chaka, Juru, Oruchinga na Kivale hamwe na Rubondo, bavuga ko batashimishijwe nuko iyo nama yaheze kuko kuri ivyo bibazo vyose vyashikirijwe intumwa za leta y'u Burundi ntizashoboye kubironkera inyishu. Uyu n'umwanya rero w'ikiganiro dukingira ibidukikije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 ntwarane, tubayagira ibijanye n'imisozi inyerera igasenyuka, ico bita glissement de terrain mu rurimi rw'igifaransa. Turabira hamwe ikibitera hamwe n'icokorwa kugira ntibibe. Ikiganiro dukingira ibidukikije mu gishikirizwa na Eloge Divin Remesha. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije mukurikirana iminsi yose ya gatanu kuri Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura muri komine Isare neza na neza muri zone ya Kibuye hari umusozi washungurutse uhitana indimo n'amazu byabaye ku muhingamo wo kwigenekerezo rya gatanu muri kuno kwezi kwa gatatu. Mbega ivyo byabaye abanyagihugu babivuga ku iki? Uretse aho muri komine ya Isare hari ahandi byari bimaze gushika aho mu ntara ya Bujumbura. Iyo bishitse aho bari abajeje igisata c'ibidukikije baje kubahumuriza no kubasigurira ico bakwiye gukora. Bamwe mu baharanira ikinirwa ry'ibidukikije bo babivuga ku iki? Nize nsiguro zitangwa n'abahinga kwisitagurika ry'imisozi. Ivyo ni bimwe mu byo tuza kurabira hamwe mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno munsi kuri mikro mukaba muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Ndabahaye ikaze. Umunsi w'Imana w'indwi iheze muri zone Kibuye komine Isare umusozi warashungurutse izuba riva abantu barorera nk'ireresi. Kubera ubwoba bw'ivyo bariko barabona bafashe amafirimbi abandi bakoma karuru kugira bari mu gace aho uyu musozi washunguruka ugana bakinjure n'ingogana n'ingoga. Bafashe n'amasanamu y'ivyo ariko biraba babishira ku mbuga ngurukana bumenyi. Uko umusozi wari kusenyuka nabo niko ubwoba bwongerekana bakanongereza karuru ko gutabaza kugira abantu bakinjure. Umusozi uramanutse muveyo basha turagize ingorane muveyo abareko muveyo ikiri inyuma bararekuye yo Umunyagihugu wo mu ntara ya Bujumbura yaganiriye na RPA avuga ko ivyabaye kubariko babirabisha amaso byabateye ubwoba cyane. Umusozi nyene urihisevya kuko uravye nta n'imvura yari iherutse kugwa kuva hoba hanyengetewe rwose hanyuma umusozi ukatuka niwo ugatemba kakujyanye vyabaye, ariko abantu bose baje babona umusozi ushunguruka ngira nk'abashoboye kuraba ku mbuga ngurukanabumenyi ngira mwarabona ingene n'ibitoki bimanuka imirima abantu bakoma induru mbere abantu babibonye kurya nta muntu ashobora kumenya kizaba vyavuye ku kintu kiniki mugabo nibaza kumbe vyanye n'ihinduka ry'ibihe n'ibirere. Hanyuma kimwe gusa nuko wari umusozi utemba rwose atemba kandi uriko uraraba n'iyi misozi yacu abona ko idakingiwe. Abantu bashobora kuba ku musozi mugabo ntibashobora no guca n'imikobeko ntibashobora no kugira gute, urumva n'ibintu biteye ubwoba. Rero umusozi waradutse gutyo nyene uramanuka, ariko biriko uramanuka urabona ko hazamo n'ibintu bikanye uwamwumva ati mbega ni amazi bari mu kuzimu yazokutse byagenze gute, urabona ko hamanuka n'ibiti vy'ivyondo bimanuka. Twaragize ubwoba kuko urumva ibintu nk'ivyo bibaye naho vyoba bitariko birabaho bikwegera ushaka babigenda ngaho iwanje bihava biba. Uwo twaganiriye mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura yemeza ko uretse aho muri komine Isare hari imisozi imaze gusidagurika mbere naho hantu hakibagirana ko habaye abantu. Atanga uturoro two muri komine ya Kabezi aho naho hari umusozi washungurutse mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2022 imiryango itari mike yo muri zone Remba ku musozi wa Ceri ikaba yarataye ikomoka kugeza n'aya mango. Iruhande yaho no muri komine Mubimbi muri iyo ntara ya Bujumbura nyene hari bice
imisozi yashungurutse nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu twaganiriye. mu ntara ya Bujumbura ndabaza ko ahantu hatatu aho byari byatanguye kuba ni muri komine Mubimbi ahantu mu ihuriro ry'imisozi ibiri tumba wa Mageyo uhurira n'umutumba wa Burenza hariho aho naho nyene umusozi wigeze kumanukaho rero hariho n'abantu n'inzu umuhana w'umuntu wamanukanye barava hejuru ku musozi hejuru baryamye ntibanavyumva mu gatondo basanga barepfa mu mwonga n'ahantu hegereye ahantu nyene kwibarabara abantu bakunda guhita barasoma abaduka bamanuka benshi baca bahabona aho bita mu Nyamigezi ni hafi yaho rero ico gihe umusozi waramanutse n'inzira amanuka abantu basanze barepfa mu mwonga mu gatondo kandi iyo nzu ntiyanabomotse kubera camanukanye umusozi wose ukwa nyene kirashikana epfo mu mwonga. uwo munyagihugu yahora burahari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Turashari mu kiganiro dukingire ibidukikije tukaba turiko turabira hamwe ibijanye n'imisozi isenyuka dufatiye kubeheruka gushika muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Umuhinga yanonosoye ibijanye no gukurikirana ibidukikije hamwe no kubikingira sciences environnementales mu gifaransa Mireille Mizero amenyesha ko ibituma umusozi unyerera canke ugasiduka ico bita glissement de terrain mu gifaransa ari ibitandukanye. Muri ivyo harimo ko isi yiyubura canke ikaba yuzuye amazi, ikindi naco nuko na nyamugigima ishobora gutuma umusozi unyerera. Ni ibintu bishika bisanzwe bishika ku isi ahantu henshi yashobora kubaho atakibiteye kivuye ku mwana w'umuntu, bivuye gusa kubera ukuntu isi imeze, ukuntu imigabane y'isi yitunganije, hamwe hari imisozi, ahandi hari ibiyaya, ahandi hari imyonga, amataba n'ibindi. Bikavana rero n'ingene isi yagiye iriyubaka muri kahise, ukuntu isi yagiye irabaho. Hariho rero igihe usanga ahantu hari imisozi hanamye hariho ibintu bikunda gushika bivuye ku kungene iyo si igerekeranye, ibihimba vy'isi bigerekeranye, ugasanga rero nk'igihe ibihimba vy'isi iyo bigerekeranye bigashikaho bigeraho bishaka kwiyubura kurya kw'inzoka, burya isi iriyubura nayo, biraheza bikagira ibice bitandukanye. Ivyo bice rero hari igihe nk'igice kijanye kiri mu ibumba ryinshi, iryo bumba rigaheza rikuzura amazi, imvura yaguye rikavyimba, hanyuma rikanywa amazi menshi, rigaheza rero rigatuma ibihimba biri hejuru yaryo binyerera, bikanyerera kuri yo, imvura igatuma bivanako, kimwe kikaja epfo ikindi kikaguma haruguru. Birashobora gushika kandi bitewe n'ico bita onde sismique, mu kirundi ni imikuba ya nyamugigima ica munsi mu kuzimu, aho ivyo bihimba uko bigenda biravanako, iyo mikuba ya nyamugigima ishobora gutuma igihande kimwe c'isi kinyiganyiga ku kindi, hanyuma kigaheza kikavako kikamera nk'igikoroka, kikanyerera kija epfo yacu. Ivyo vyose rero bivana nuko aho hantu muri iyo misozi yaho haruguru mw'Isare ari ahantu havuye ko ibibumbe bibiri vy'isi vyatandukanye, bigatuma amazi nk'aya mazi ya Tanganyika ubuye ari mu kintu citwa Rift Valley, ahantu hari amazi yagiye arikoraniriza bivuye ko umusozi waturutse umwe ukaja hakurya undi ukaja hakuno. Murazi ko hariho mu gihugu ca Kongo ubundi iyindi misozi ihanganye niyo iraho i Bujumbura. Ivyo rero bikunda gushika kubera ko mu mamuko y'aho hantu havuye kuza imisozi iranyereranako ivanako, hanyuma hagatsinda hakamera uko mubona hameze. Mw'ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije bamenyesha nabo ko n'ibikorwa by'abanyagihugu bari imisi batayiruhurira navyo bituma imisozi ishobora kunyerera canke gusiduka. Mameo Sabushimika amenyesha ko abanyagihugu babikora uko kubera ko amatongo yaze. Gituma ya misozi ikunda kubomagurika nuko hariho uruhara rw'abanyagihugu na cane cane abarimyi rero ingene bigenda, arima
kuri irya misozi guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri ata mwanya n'umwe baruhuriye uwo musozi rwe biyita kuraza ikivi ntibikunda kubera bafise ibivi bitoyi igwirirana ry'abantu ryarabaye ikirenga hanyuma n'ico kivi rero ntigikwiye agaca aguma harima uko umwaka utashe ataruhurira akarima ibitoke imyimbati ibiharage ibigori n'ibindi ico ni igituma ca mbere ijya misozi ikunda kubomagurika ivyo rero bikaba bigaragarira muri urwo ruhara rw'umunyagihugu rw'umurimyi. Ivyo biremezwa n'umuhinga Mihaye Mizero avuga ko ibikorwa by'abanyagihugu ku misozi bituma inyerera. Uyo muhinga yemeza ko ubu aho imisozi inyerera hongerekanye hasigaye ari henshi cyane. Ibituma rero hashobora kuba biriko biragwira nuko abantu baheza bagakorera ibikorwa bituma ivyo bihande vy'isi bihungabana ntibiheze ngo bikurikire igihe cavyo kuko igihe cavyo musanze kiba ari kirekire ariko iyo hagiyemo ibikorwa vy'umwana w'umuntu igihe ivyo biza birabera ko ivyo bihe byo kuvana ko kw'imisozi birahita bikanyaruka ivyo ni nk'ibihe dushobora kubona nk'ibikorwa vyo kuhakorera byo kurondera amabuye n'ibikoresho vyo kubaka hariho ivyo kuharima murana hari imisozi ihanamye mugabo baraharima bakarima bagakuzako bakarima no ku mitumba ihanamye cane ituma inkukuri yije itwara vyose epfo rero yaho bakura ivyo bikoresho vyo kubaka haraheza hagahinduka uko hahindutse vya bice vy'isi biri mu kuzimu biraja hejuru bigiye hejuru bigatuma amazi y'imvura bigiyemwo akaba menshi bice bitangura kuzurana n'amazi hama bigaca binyerera bigatuma imisozi yimuka n'ingoga gusumba uko yahora mbere ntiyimuke bisanzwe inyerera yivangura n'ibivu izuri bivu canke isuri ryinshi rivuye kuko imvura yatumye haba imivo ijanye n'imvura nyinshi igwa muri iyo misozi nuko novuga ico bivako ahanini. Nahisi ifise uko yubatse bigashigika iyubura canke ikuzura amazi agakurikira amasanganya aho imisozi inyerera mw'ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije babona ko leta hari ivyo yokora kugira ngo ikinge na cane cane ko ayo masanganya ataza giturumbuka. Ubu turazi neza hose ko mu ikomine hariho uwuserukira ikigo OBP. Uyo rero ni wafise uruhara runini ya gukinga iryo bomagurika ry'imitumba afatanije nabo bajejwe intwaro afatikanije kandi n'abanyagihugu babarimyi. Uyo mugoronome ategerezwa ko amagendera abo banyagihugu abo barimyi amaze kubona ko hariho ibimenyetso vy'uko umusozi ushobora kubomagurika agaca abimenyesha uwo murimyi atugende hange ugende kumangenge agaca bishikiriza abajejwe intwaro muraje amakoraniro bavuga bakaba nabo bibutsa abanyagihugu bati uriya mutumba muhagende ko neza hariho ibitanguye kwerekana yuko uyo mutumba ushobora kubomagurika. Ibimenyetso rero byo goronome ategerezwa kuba acungera iminsi yose nuko cane cane muci urabona yuko hatanguye kwata isi itanguye kwata imigaga kubera izuba. Ijya migaga rero ni ikimenyetso ntasubirwamwo ko mu minsi izokurikira uwo musozi ushobora kubomagurika. Ikindi kimenyetso cerekana ko umusozi ushobora kubomagurika ni igihe cyo mu mvura urabona ko ivu ritanguye kunyeruruka. Eka niyo migaga naho aba ari mu mvura mu gatasi iraboneka. Maze kuboneka rero navuze ko goronome bafise uruhara ntangere guca abimenyesha abo barimyi. Kandi nabo barimyi nabo nyene bamaze kubibona boca batangura kwitegurira izo mpanuka. Ubwo zitegurira naho mu kugwanya rero kw'iyo mitumba ishobora kubomagurika. Ikirumara kugira ngo bakinge izo mpanuka nuko batangura guca imikobeko bagatangura guca imiserege muri izo ndimo nazo nyene bavyeretswe na goronome bagatera ko ibiti bijanye n'indimo na cane cane kuri iyo mikobeko bagatera ko ivyatsi ari za tisakumu ari za setariya ari bibingo ari za gazo birya birafata gose imizi yavyo y'ivyo biterwa irafata cane
cane cane isi kugira ntizobomoke. Ya mazi yogiye aranyengetera akamanuka kubera hasanzwe hatemba acaja muri iyo miserege akamanuka mu kuzimu kubera imiserege iba yegeranye cane, ayo mazi ntaba gifise inkomezi yo kubomora uyo musozi. Kurangiza kino kiganiro Mihaye Mizero umuhinga yanonosoye ibijanye n'ibidukikije hamwe n'ikingirwa ryavyo nawe amenyesha ko hari ibikorwa vyokorwa na leta mu ntumbero yo gukinga izo mpanuka hamwe no gukingira abanyagihugu. Ico leta rero yokora naho yatevye canke naho bishika ugasanga yasamaye yogerageza kubwira abanyagihugu ico babwirizwa gukora mu bisanzwe, hanyuma ikagerageza no gucungera bijya bikorwa vyo kwimba amakariyeri kugira ngo abantu bariko barahakorera babe bashizeho ibituma badasiga harangaye ngo bitume ijya misozi bimbagura hajya haruguru mu isare izohava ibasanga Bujumbura kuko ubiravye neza hajya bimba bijya bikoresho byo kubaka no kugira bubaka amazi Bujumbura mugabo uko bonona ibidukikije muri rya misozi bizotuma irya misozi inyerera ize ihave ifurira igisagara kuko ishobora kururuka igashika mu Tanganyika igahitana izisanze mu nzira vyose. Ikindi kandi leta yokora yogarukira kubagize ivyago hanyuma kanabashumbusha ikabahaho bashobora kuba handi ikabimura abari ahantu hateye ubwoba ahantu hashobora kugira ingaruka mbi. Abashakashatsi bagakora leta igashira uburyo mu bushakashatsi kugira ngo aho hantu hakunda kuba ivyago biyige ngene bigenda babiharure babonete bigaruka iki gihe kiniki hakozwe iki vyotuma bikinga izi mpanuka ku rwego nuru bagaheza bagakinga impanuka zifatiye ku vyigwa vyakozwe. Nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije twari kumwe kuva mu ntango za kino kiganiro no ngaha kigarukiye twayaze kubijanye n'imisozi inyerera igasiduka ibyo bita glissement de terrain mu gifaransa n'icokorwa kugira ngo bigabanuke. Ikiganiro mwagishikirijwe na Eloge Divin Remesha nkaba ndabike bantu yenda bipfuriza amahoro iwanyu no mu byanyu. Cari kiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Ndagukengurukiye nawe Eloge Divin Remesha no kuri ico kiganiro hejeje kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye kuri micro mwari kumwe na Ines Gakiza amahoro ahiwanyu.